Umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandaye gushikiriza kuri Imboneshakure kure y'Umuhuza TV aho uherereye hose ndagwaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho kuri uyu mugoroba ku wa gatandatu ku itariki ya 26 Myandagaro kaza kwibanda kuri byinshi biriko bivugwa cyane ku gihugu c'u Burundi. Ivyabaye uyu munsi navyo turaza kubigaruka ko hari habaye umunsi mukuru w'imbonerakure muri CNDD FDD. Imbere y'iyo nkuru rero hari n'iyindi twabateguriye ntoyi turaza no kugaruka ko kabwire ko hari amashira hamwe yigenga arimo Human Rights Watch ry'abanyamerika n'andi 40 harimo yakorera iburajya no muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishiramwe mpuzabakongoni rigikeneye kugumiza ijisho kubibera mu gihugu c'u Burundi. Imvo muraza akuzimenya mukaza gukurikira kandi vyagaruswe ko n'umukuru w'igihugu muri Imbonerakure Day yavuze ku bintu byinshi bigiye bitandukanye harimo n'ivy'amakudeta ariko yibonekeza mu bihugu vyo mu burengero bwa Afrika cyane cyane muri Niger akaba yayisubiyemo akaba yagize ati nta ntambara iriyo none tuje gutera hatagira ingwano. President Ndayishimiye rero ku munsi wahariwe Imbonerakure akaba yatanze ubutumwa tuza kugaruka ko mu numvirize nuko vyari vyifashe aho vyabereye. Sizo nkuru gusa twabateguriye ahubwo hari n'izindi tuza kugaruka ko ku buryo bw'idonido murazi ko tubatoriza byinshi bivugwa cyane musata bitandukanye politike Ngendari y'Uburundi n'amakungu butungane umutekano gateka kazina muntu uruzi bazaranyegejwe babivugwa cyane n'abategetsi batandukanye nkuru rero zigaruka ku biba bikorwa cyane naho abantu benshi batazi byose tubishira habona kuri iyi Imboneshakure y'Umuhuza TV. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Naguhaye kaze imbere yuko tubanyuriramwo byinshi byabaye kuri uyu munsi w'Imbonerakure Day tubabwire ko bariko basaba kugumiza ijisho ku gihugu c'u Burundi. Rero harimo amashiramwe yigenga ari mu Human Rights Watch ry'abanyamerika n'ari 40 nkuko mpejeje kubivuga. Ayo mashiramwe rero avunira kago oni ko hamwe intumwa idasanzwe rapporteur spécial itobi gikorera muri ico gihugu n'ivyaho havyohuka kuko kubgabo amabi yokorwa atawusemerera nabiruko rero mushikirangana n'ibigende y'Uburundi n'amakunga Robert Shingiro herutse kubwira abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi ko iyo ntumwa atakaze azokwigira habwa ku butaka bw'u Burundi. Yo yari inkuru yacu ku buryo buvunagwe ya mbere. Reka rero tuje kuvyabaye kuri uyu munsi muri Imbonerakure Day. Nyanicubero mukuru w'igihugu Reveriyano Ndikuriyo umushikiranganje wa mbere n'abandi bategetsi bakomeye bari bitabiriye ivyo birori. Mugerero umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD waramutse uhimbaza umunsi wari Imbonerakure. President Valentin Ndayishimiye arongoye inama y'inararibonye akaba yahamagara ibihugu vya Afrika gufatana mu nda. Murongo y'akanama k'amahoro n'umutekano mwishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika muri uku kwezi k'umunani yaramesheje ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika ko atawuzotera igihugu ca Niger. President Ndayishimiye yagize ati nabonye intumwa zaje ziva mu bihugu vyo mu burengero bwa Afrika ndabaremesheje jewe turavugana na benshi abashigika ibitero kuri Niger ni bake cyane. Babandanije agira ati ereguteye bombe muri Niger ubayiteye abanyafrika. President Ndayishimiye ahubwo yahamagariye amakungu gufasha Niger kuva mu bibazo irimwo ati Niger tugifashe ingene cyo subira kugira itekane ku Burundi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavuze ko kihaye intumbero kuza buratabara hadutse ingorane. Rero yatanze akaroro k'ingabo z'ico gihugu mu bihugu bitandukanye nka Somalia, Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Centrafrica. President Ndayishimiye rero yavuze ko Burundi bwihaye intumbero kugira uruhara mu nyishu budashobora kuja mu matati. Mu gihe rero hakivugwa amatati muri Niger yadutse kuva tembagajwe intwaro ya President Mohamed Bazoum ico gihugu kiragihaye amasaha 48 gusa userukira Ufaransa muri ico gihugu ngazobe akuye meza.
Ubufaransa bwahoze butwara Niger bwavuze ko abantu nta bubasha bafise bwo kwirukana userukira igihugu ciwe. Faransa rero bwariyamirije no kudeta yo mu kwezi kw'indwi busaba ko perezida yakuwe mu butegetsi Mohamed Bazoum ategerezwa kubusubirako. Muri ico gihe nyene abagaba b'ingabo bo mu bihugu bigize ishiramwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika ni CEDEAO canke ECOWAS babandanya imibonano yo gutegura igitero ca gisirikare muri Niger mu gihe inzira y'ibiganiro yoba itagishobotse kuzana inyishu irama. Amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Kirundo hoba hafashwe imifuko 12 y'isukari muri komine Busoni, iyindi nayo ikaba iriko iratonderwa. Isukari yose yahawe umudandaji Nkurunziza Sylvestre kugira ngo idandaze ku banyagihugu muri zone Mukerwa n'Agasenyi muri komine Busoni yangana n'amatoni 2. Bafatiye ku myidogo y'abanyagihugu kuri wa 25 kwezi k'umunani 2023 jejwe inkaro n'umutekano barasatse aho bikeka hose baca batora imifuko 12 w'ihinguriro rikora ibinyobwa risanzwe ari ry'uwo yari yizewe kudandaza iyo sukari. Yindi mifuko 14 ingana n'ibiro amajana 7 yarabuzwe irengero ryayo. Nsavyimana Dismas Musanteri wa komine Busoni yemeza ko amatohoza ariko arakorwa kandi ko umukozi asanzwe acungera ububiko bw'iryo hinguriro yafashwe ku mvo z'amatohoza kuko Nkurunziza Sylvestre atawuramenya aho yoba ari muri iki gihe. Mu gihe kandi mu ntara ya Ruyigi igitoro casubiye gukena. Igikinjo c'igitoro ubwo ni litiro imwe n'igice kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 15 kuva kuwa gatatu tariki ya 23 kwezi k'umunani 2023. Ibi bikamenyeshwa na bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje ivyuma binywa ibitoro ya essence uko vyifashe kuva kuwa gatatu nuko igitoro gikeya cari mu Cankuzo, ikindi kikaba cari imakebuko mu ntara ya Gitega. Baje kukigurira iyo kiri nibo nyene bahindukira bakakigerurira abatahashitse, ariko rero batanga kanoti gafatika garurwa hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 15 vy'amarundi kuri litiro n'igice. Bakoresha ivyo vyuma bemeza ko bayatanga kukura uko bagira kuko igitoro giheze gahera imisi batariko barakora baca babura ayo bari haca nk'versement. Ibiheza rero bikaba shira mu matati na bene imodokari. Bonako ikibazo c'idandazwa ry'ibitoro ku gikinjo kitobaho mu gihe igitoro cyo guma kiboneka ku masitasiyo. Bindi rero biriko bivugwa cyane mu ntara ya Bubanza, amazi agiye kuboneka muri zone Buvyuko. Umugende w'amazi uva Rumera Rurabo muri zone Buvyuko ariko rubakwa kandi bikorwa bigeze kure. Shiramwa Vedek na komine Bubanza nibo bariko barubaka umugende kugira amazi ashike muri iyo zone mu gihe hari hibonekeza cyane kena ry'amazi muri ako gace. Bikorwa rero bikabazotwara amafaranga ngana n'imiliyoni amajana 270 akaba yatanzwe n'ishiramwe Join for Water. Abasaba imizibukiro bazorindira leta ibaronse nkuko wujejwe amazi hagati mu gihugu Bubanza yabimenyesheje. Ni mu gihe rero abantu babiri bari bafunzwe kubera banse ko bikorwa bibandanya mpaka baronkejwe umuzibukiro. Umushikiranganje ubutungane yabeshuje ko batuga Interbank ahubwo bamenyesha yuko bwafashe imitugu ibiri yo ibanke kubera yanze gushira mu ngingo ya sentare y'ubudandaje. Iyo ngingo reka bijanye no gukoresha hamwe ka Lexon ku rutonde rw'abakiriya b'iyo banki batizewe. Mu gihe rero vyari bimaze imisi bicana kuko mbuga ngurukana bumenye ko iyo banki yugaye mu butungane. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko amakuru atandukanye nayo atari ukuri. Hari batanu rero babaye abambere muri rya heganwa ry'imigambi y'urwaruka rutunganya n'ikigo Paeje Burundi bamenyekanye kuri buri ntara kwa 2025. Mu ntara ya Gitega Hatungimana Christophe umunyabagaturuka muri komine Bugendana so mugambi wo kugira ikibanza co gushariza imishatsi canke ni salon de beauté. Nishemezwe Clovis nawe ni aturuka muri komine Bugendana afise imigambi yo kugira idandarizo ry'imiti y'ibitungwa. Hari Irakiza ko RFS aturuka muri komine Gatifize umugambi wo guhingura amakara mu cafi bora. Hari Dusabimana Rosette aturuka muri komine Gishuba afise umugambi wo gukora udutambara dukora
bukoreshwa mu butinyaka. Ari Nsabimana Gisele aturuka muri commune Gitega akaba afise n'umugambi wo gushona ibigoma byo gufuka abana couverture pour le bébé abazohabwa rero ingurane kuva ku mafaranga miliyoni 10 gushika ku miliyoni 8 z'amarundi. Batarne Bingoye aserukira paeje mu ntara ya Gitega nyisha kurwaruka rutacaguwe muri iryo higanwa ruzoheza rugatunganya neza iyo migambi rukayitanga ku binga bwa none mahiganwa asanzwe atunganywa n'ikigo PAEJ. Mu makuru rero avugwa cyane mu gisata c'inkino reka bariyo tubandaniriza ko hari biriko biravugwa cyane. Alain Gatoto yirengeje Christopher Atiye mu rukino rwa nyuma rwa ITF World Tennis JK60. Ni Alan Terry Gatoto ateruye ubushimwe bubiri mu kubo wa mbere inshuro zibiri mu ihiganwa mpuzamakungu ririko rirabera igihugu c'u Rwanda. Mbavu yako gashimwe yatwaye runo wa gatatu tariki 26 2026 Nyandagaro atsinze Christopher Atiye amaseta 2-1. Alan Gatoto yakaba yari yabaye wa mbere kumwe n'umunyarwanda aho bakina babana ari babiri. Ikindi rero ku munsi wa gatandatu ari nawo wa nyuma aho urugendo Caravane Burundi UE harategekanijwe igitaramo cyo gusoza yakibera mu Kanyosha gisagara ca Bujumbura ku kibuga kiri hafi ya Paruwasi za Komizo umugoroba akundi nyene kiremeshwa na Satbima iri hamwe na Mutima kandi kwinjira n'ubuntu kiriko kiraba rero. Mumenya kandi ko ku Kagaseke abanywanyi ba Rumitere bakunda karimwo gigabyte imwe ku mafaranga 1000 y'amarundi ku munsi kagarutse ndetse kari kamaze igihe kataraboneka. Banywanyi bacu ndabakengurukira cyane ko mukurikira aya makuru ntimuze gucikwa n'ibindi twabateguriye kuri Imbodesha kuri Muhuza TV. Bane bahezagire.